igisagara ca Goma cyamaze kugotwa muri aka gatondo tuvugana, aho FARDC ndetse na Wazalendo bamaze kuba bazibira amabara atari make. Tuza kubabwira amakino kiganiro ayinjira canke yasohoka muri kino gisagara ca Goma. Ibi turaza tuvyinca ariko tubabwire uburyo ibintu vyifashe hano muri Goma ndetse no mu micungararo ya usije gusa kubijanye n'urupfu rwa Kakini yarasanzwe aserukira umuryango wa UNICEF ngaha ku butaka bwa Kongo. Amatohoza yakozwe yamenyekanye ndetse bashira habona ibyabaye ndetse banatunga agatoki ababikoze. Tuza kubabwira mwa kino kiganiro. Sije gusa kuri Kavumu Airport haravugwa amakuru yuko bahabaye ambiscade idasanzwe yatumye inyeshamba zitari zike zihasiga ubuzima nkuko twikura ku bari ku mirongo y'urugamba canke ababa mu ivyo bice. Tubabwira uko byari byifashe muri rusangi, uko byagenze mu majambo atari menshi cyane. Ni nayo mpamvu ndabasaba yuko kino kiganiro kigufisha tubaye mu kano gatondo ko mutogera mutakimaze. Tubasabe gusa mufyone subscribe batarabikora, mugire jeme ndetse na commentaire kugira ngo tubandanye tumeze neza, tunabaha n'ibiganiro byiza kandi bitohoje neza. Cyo nitwa Cody the Black, iyi ni B-Info News. Nkuko natangwa ndabivuga, igisagara ca Goma cyagoswe muri aka gatondo tuvugana, nkuko amakuru yataka kubivuga ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba. Nkuko amakuru avayo abivuga nuko amabarabara yose yinjira mu gisagara ca Goma yamaze kugotwa na coalition ya FARDC, harimo Wazalendo ndetse na FARDC. Nkuko amakuru yacu abivuga, biravugwa yuko amabarabara atari make menshi cyane, hoba hasigaye amabarabara make ashobora kwinjira cyangwa asohoke hano mu gisagara ca Goma. Twabwira nka route nationale numero 5, route nationale numero 3 ndetse na route nationale numero 2. Ayo mabarabara yose ava muri Sud Kivu yinjira muri Goma. Aya yose nta na rimwe riko rirakora ubutuvugana yamaze gufungwa ikitaraganya na coalition ya FARDC na Wazalendo mu gukinga yuko haba hari inyeshamba zishobora kwinjira cyangwa gusohoka muri kino gisagara. Twabwira n'ama axe atari make yamaze ko afungwa na coalition ya FARDC kugira ngo barabe uburyo bohana cyangwa bahasha zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Twabwira nka axe Goma na Rutshuru, axe Goma na Sake, axe Goma Bukavu ndetse na axe ya Goma na Minova. Izi axe zose FARDC yamaze kuba izifunga atakibazo na kimwe. Ndibaza abakurikanye ibinyamakuru ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba mwarumvise uburyo byavuga yuko FARDC yamaze kugota mu buryo buboneka ino coalition canke bino bice inyeshamba z'u Rwanda ziherereyemo. Rero mwumve yuko ino weekend ishobora kuba mbi cyane muri coalition y'inyeshamba, kubera ko ibintu bishobora kuyihindukana ikibura aho kigenza ikintu na kimwe bivanye n'ingene canke n'umuriro FARDC iri kirarungika ku nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero inyuma y'ivyabaye byose tukubona FARDC kiravugurura ibitero, nuvuga ko bidasanzwe cyane cyo kugira ngo bashobore komora cyangwa kwirukana zino nyeshamba z'u Rwanda ziri muri kano karere. Nkuko natanguye ndabivuga muri hano makuru, none babwira yuko inzira zisigaye ari inzira zigera kuri zibiri cyane, kandi inzira zica mu bice biri mu gihugu cy'u Rwanda. Twabwira nka axe ngo Goma Rubavu murayizi kandi mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse na axe Goma Lake Kivu niho M23 isigaranye kugira ngo yinjire cyane isohoke mu gisagara ca Goma. Ibi rero twabwira yuko ari bintu zo komeza kubabwira ni haba operation tuzakuba twari kugira ngo tubamenyeshe kuri kubiko biraba ku mirongo y'urugamba. Rero muze kugumana natwe kugira ngo byinshi muze kubimenyera muri bino biganiro tubashikiriza. Tubandanye nano makuru yacu. Goma muri Goma cyane mu micungaro yaho biraboneka neza yuko FARDC iriko irahakoresha ingufu cyangwa ikirahagaba irahakorera operation zidasanzwe, ndetse no babwira yuko inyuma yo gufunga ayo mabarabara byerekanye kandi urwego rw'ingufu z'igisirikare cya FARDC nabo bafashanya mu bikorwa bya misi cyane byo gutuza umwasi w'igihugu cy'u Burundi. Rero mwumve yuko ibintu bidasanzwe
kandi atanabukebuke. Rero muri Rucuru, Bunagana ndetse na Bukavu mwumve yuko ibintu bitoroshe. Nabukike n'amakuru zakomeza kubatohoreza, tubahigira ukuri kwayo ndetse n'ayandi makuru menshi atari kuraya twababwiye nababwira yuko ari seri canke sezo iza gutuma tubaha amakuru kandi neza cyane. Mu ntangamarara navuze ati turaza kubabwira kijanye n'urupfu rwa Karine Buisset yarasarukira umuryango wa UNICEF ngaha mu gihugu ca Kongo, aho ubushakashatsi bwakozwe kwigandagurwa ry'uno mupfasoni. Abahinga ba Loni mu bushakashatsi batunze urutoki igisirikare cy'u Rwanda n'ibikoresho vyago AFC M23, bagiza ubushakashatsi bakoresheje ubuhinga mu gusuzuma ikiziga, gusuzuma bombe n'ivyuma vya drone yakoreshejwe mu gusuzuma aho yaciye naho yavuye. U Rwanda n'ibikoresho vyago baciye bahatira abantu kugira imyerekano muri Goma yo kwiyamiriza igitero bacegeka kuri leta ya Kongo, ariko ukuri kose kwagiye kuragaragara nkuko mwagiye murabibona cyangwa twagiye tureba amakuru agiye atandukanye. Urebe bidasubirwamo, leta y'u Rwanda yamaze kwagirwa n'uru rupfu rwa Karine Buisset arongoye umuryango wa UNICEF ngaha mu gihugu ca Kongo, afite nationalité y'Abafaransa. Nubwo leta y'Ubufaransa tapico yagize ko ibivuga ko suva yuko dossier ibirangiye, kuko arafise umuryango yarasuke ngaha mubona umuryango utegereza kumenya ukuri ku vyabaye vyose. Ayandi makuru tubafitiye nuko ku kibuga c'indege ca Kavumu havugwa amakuru adasanzwe yuko inyeshamba z'u Rwanda ziba zahatikiriye, aho amajipe 3 yaramanutse kuri kino kibuga c'indege ca aeroport Kavumu kisanzwe gikondorwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, baguye mu gatego. Abenshi bavuze ko ari ingabo za Tanzania zateze ino ambuscade, maze haza gupfira mu asikare b'u Rwanda batari bake, ndetse binarangira n'imodoka bari barimo zituriwe canke zitwitswe akavuze abanyarwanda. Rero n'ibintu novuga yuko vyabaye surprise, kubera ko yaba azinoyesha nkanze ziziko ziza kugwa mu katego ka FARDC canke Wazalendo, nkuko vyaboneka neza yuko bijajaye. Rero amatohoza yo yamaze kuba avyanzura canke yamaze kubishira habona yuko Perezida w'u Rwanda ategereza kubazwa ibijanye n'iki gitero cyabereye ngaha muri Goma, neza muri quartier isanzwe ibamwo bamwe mu bategetsi bakuru mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Wazalendo ndetse na Tanzania na FARDC bakubise jipe za M23 zakubiswe ambushi abari bazirimo. Bivugwa yuko bose atanumwe yasigaye, abari nkuru bose baciye basiga ubuzima muri ico gitero cyabagabweho uwo mwanya. Ayandi matohoza ku vyakozwe turacabandanya tuyatohoze kugira ngo mushobore kumenya ukuri kw'ibiriko biraba byose, cyane ibiriko ngo urugamba ndavuga mu buseruko bw'igihugu cya Kongo, kugira ngo tuzobandanye tubaha amakuru menshi kandi meza nkuko twama tubikora. Rero singomba kubarambira cyo kubabwira byinshi. Jewe ni Tokodi the Black, iyi ni Info News. Ndabasabe gufana subscribe batarabikora kugira ngo tubandanye tuba benshi, tubandanye tugira umuryango munini kandi wagutse. Bye bye.